Chu Enzo Fernanedez mu bihano kanone isi yarahindutse umuntu akicemerera kuvuga ibintu yumva ku mutima wiwe. Wewe nyene urazi uko ukuri kose suko kuvugwa. Ukuri kose suko kuvugira aho ugeze. Sukuri kose gutariko kuvugwa kuko ari niki usanga atano kuri kuri. Donatire oya kandi burya message rege gitahubwa bivanye n'uburyo wanayitanze. Donatire ukuri suko kuvuga kose. Qui est pour évaluer uburongozi bwa equipe wowe irongoro wigwa. Wewe c'est pourquoi ndakubwira ko tetravete ne performance z'abagenza. Wize coaching. Wewe wize uri coach. Byo bivuga ngo nukuri ni giki kitwemeza karukuri. Nta lisansi ufise mu menyereza kugira ngo uvuge ko bagenza bakinye nabi. Nta lisansi ufise mu bijanye no kumanaginga equipe kugira ngo uvuge ko abarongozi baguze umukinya dakenewe canke bare kwimenyereza dakenewe. Uyivuga nkande. Ariko kubwira uvuge karukuri. Kugira point of view bisanzwe. Uvuze point of view uko ndabibona. Hacazamo rero ndinde ndabivugiye mu mwanya wayo. Ndabibwiye nde. Enzo Fernanedez equipe ya Chelsea yamuhanye kumara inkino zibiri adakina ari mu rukino azokina muri bino weekend gwa FA Cup ndetse n'urukino rwo muri championnat bazogarukira ko muri championnat gwa equipe yitwa Manchester City. Enzo ngo yahanywe nkuko byata Sportival yahanywe nkuko byatangaje n'umumenyereza Rosenior kubwa majambo yarutse gutangaza harimo ivyuko equipe ya Chelsea yamirikira hindagurika Enzo bad boy ariko kandi harimo n'amajambo yakomeye cyane aherutse gutangaza amenyesha ati jewe buriya igisagara ca Madrid nico kindi gisagara mbona kimeze neza nka kiriya kindi gisagara cyo muri Chihuahua muri Argentine. Buenos Aires kono bari Barca karakosha Mike ngo vuga nawe ko wishimiye indi radio kiri ngaho. Uvuge ko nabaciye bose kumbure bitagenze neza ukiri ngaho. Enzo yavuze ko ndamwemeye. Enzo yavuze ko ashaka kwa mu gisagara. Nawe ukorere abone igisagara ca Madrid igisagara ciza. Nawe vuga ko karere je numva takiyoso nakimwe ndabrazi nko uko sinovuga izindi radio ko nandi radio jewe nzi. Oye. Nari indi jewe nzi. Erega na indizi. Enzo arazi Madrid. None Madrid arahazi gena amaze kujayo. Fata rero nawe iradiri nko kumutakura. Amaze kujayo. Ntuhazi none kumutakura. Kumutakura ndazi mbwe radio nayo nzi. Kwazi gute? Ndani byiko kungene meze kungene ikora ntavyo nzi. Bazumbwire kwanza araryoshe kuba cyane yaryoshe. Paraporo yo mwirohero. Oya mwirohero na hambere. Oya mwirohero na hambere paraporo mu. Obizavugana ahonyene. Oya azara hari ibintu bitandukanye. Okay. Je sinovuga indi radio, kiye indi radio sinyizivu. Rindira rero ikiriro hakunda. Mugabo ikiriri urakunda. Ikiri ndakunda mugabo sinoyifuza ko nabushobozi bwo kwaba mfise. Tekana rero. Ubonye inzira wojayo? Mbonye ndose ngene je kubikirira. Uronse ubushobozi. Indatoja se. Wani wojayo? Oya we banza ubwire. Ukajayo kuba ugiye gukora. Ukaja kuba ugiye gukora yindi radio. Ngiye? Gukora imezite yahe. Yahese yimbwire. Reka diyo. Mubu yabaza ati hariho Mike FM. Irahari iri ngaha imeze gutya. Turetse n'ivyo Mike. Bifata uno musi umukorotse. Je numva Chelsea wakorotse kuri party ya mbere kwiyo sezo. Katangura gukonta uburyo mvango bagenze bakora. Kabwata uburyo Landry na Azize baharira mu kiganiro rimwe na rimwe numva nyene bidashemeye. Urumva gatanga gukonta uburyo hari ya Clovis mwinga gw'ivyuma swat hari ibintu bimwe adakora. Je navanga naniranywe n'uburongozi kacubwira ati sinumva ukuntu uburongozi bwirukanya Azara ukabivugira hano hama kacuvuga ati ahandi hano numva ati indi quartier numva ko nobamo ne mucaramo kandi mucaramo ati hanyibutsa dufatiye navukiye cyane nakuri nka point of view hanyuma urumva waje kwitogera PJ n'abakozi mukora abarongozi ba PJ bumvise ko ivyo navuze kuri Azara atari byo nako ivyo navuze atari byo navuze Azara gusa rega hari ibintu muri technique wagiye none bibaza yuko ivyo uvuga vyose ivyo ufite uburenganzira byose urabivuga. Enzo yavuze ngo iyirukanwa rya Maresca rigaragaza Chelsea yamirikira hindagurika iyifashe umurongo mu yandi majambo sinzi umuntu Enzo yavuze ati twari tumaze guronka gutangura kuronka ishusho ibaze Enzo na Todibo weri bapfana hama baca bafata baje kugihunga birukana umumenyereza
nka point de vue ya Enzo Fernanedez ufatiye ku bihe ekipe irimo bivuze nasa ubu ko bamuhanye ko batamamagaje ngo yisigure rindira gato wisigura iki kandi ko erega umenye yarabyemese erega umenye None reka umenye kugendera Mike oya ko Mike, audio bamuha aza Mike erega byavuye institution kugishobora kuguhana erega mwe mutarinze Erega. iriya guguhari Erega interview umenye. ifu kubwira Enzo Umenye se si- ibi wowe bivuze kuki ijya interview ntiyakoze umenye ko ibintu ibintu kuri biri YouTube umwanya wose ibintu bashatse birinze barayiraba bigira bikafekite vesire ko byaravuzwe meme n'abakinyi ba Chelsea nabo nyere bamaze Madrid kuja ngo ramaze kubabona ngo mugana nta bwiza bwaho reka Gabi reka Gabi nde tubandanye ibi umugana Gabi nyene uzi Notre Grand Frère yari Grand yarakubise. Frère. Nivyo nyene uzi Urumva? reka Madrid ikibazo nuko iyi situation ya interview ya Enzo itakoze kuri Iriam canke se uburongozi bwa Chelsea meme no muri vestiaire bro Yeah. abo abakinyi mukina nabatanguye kumva ko wakoze ikintu kidakwiye bitavuga ngo abakinyi ba Chelsea indwi yose iraheze abakinyi ba Chelsea nibatahura impamvu Enzo Fernanedez yavuze ajya amajambo bro ngaha direct ubaye virisi wibuke bwana bivuze ngo mwemwemeranya n'uburongozi bwa Chelsea kuba bwahanye umugabo witwa Enzo Fernanedez wanashima n'imbere Sadepa. yuko Kubw'aya majambo. bamuhana imbere tubanze dufate ikintu kimwe umuvyeyi bwana mwiza Landry. Chelsea ni umuvyeyi mwiza bavuga ko umuvyeyi mwiza imbere yuko hana abanza guhanura oya tubanze dufate n'imbere yuko bamuhana Rimwe nabo kabiri. batari kuba baramuhana twanalize kwanza situation y'ibintu vyo sivyo mweje gutsindwa na Paris Saint-Germain ibakubisa Rennes Tour ari bari Umunani. 8 match imwe 5 indi 3 hajya ntiwatanga ubutsindwa canke Newcastle bayitsinze nyuma yo kuva i Paris Newcastle Newcastle barayitsinze. batsinzwe bariko bategura match rero turya batsinzwe bien sûr Yeah. donc bien hagati sûr. ya match zibiri za Paris baratsinzwe na Newcastle Yeah. rero tubanze twanaliza no majambo weje gutsindwa na Paris Saint-Germain uri deuxième vice capitaine uri mu bakinyi bahembwa neza uri mu bakinyi baguzwe menshi uri mu bakinyi babonwa ko aribo bazubakirwa ko ino projet y'umugabo witwa Todi Boyle na Bluko uku kuntu Risi James yongereje amazina akavuga ati jendi capitaine wewe ukaviza amasezerano maremare uguzwe uvuye muri Benfica uri vice capitaine ukongeramo dufata akaronka Moses Caicedo dufata undi muntu nindi dufata umuntu nka Cor Germain Palma twongeremo Joao Pedro par Yo exemple Pedro Yeah. twongeremo Pedro Neto twongeremo Estevao sivyo Yeah. hari abana bagiye baragwa amafaranga menshi bahabwa confiance iri totale kubera ko ino ekipe barayiguze rega baje mwizi ekipe barondiye n'indi migo uribuka umwana yitwa Risi James ingwano yabaye kugira ngo yongereze amasezerano na ekipe nimwe nziza itaba yifuza umukinnyi nka Risi James uribuka uyu mwana Enzo Fernanedez nyene aba meilleur jeune joueur wa mondial yaje kwa Benfica Madrid yabuze gato uribuka Estevao ahitamo Chelsea bivuze ngo hariho ukuntu Chelsea yabakonvense bakerekana urukundo bumva bashashemwe bumva ko boje gukina ekipe ya Chelsea ndibuka Christopher Nkuku uribuka mu gano cya hirya ejo nabivuze sinaho urukundo abakinyi benshi bakunda Chelsea nigira mu bihe bimukinya arasinya Chelsea ni ekipe nabonye umenga kudakina Ligue des Champions bikunda kuyafeta usivye ko nk'uba bariyo nibo batanguye gufatwa n'icyo gaco kumva ko bamwitokina Ligue des Champions umenga bosoka mugabo urabe Nkuku aza abantu baramuhaje ati gute uva muri RB Leipzig ugaragara nk'umwe mu bataka bo muri kazoza k'igihugu cy'Ubufaransa ukemera gusinya ekipe irikira kina conference ati gikuru n'urukundo uribuka Victor Osimhen agafoto gasirikira ati jewe ndibona nk'umukinnyi wa Chelsea gusumba n'ibindi byinshi rero nimba ufise urukundo ekipe ikagukonvenka kugura amafaranga menshi ikagukwita iyo kontra muri projet y'aba banyamerika ugomba kubanza kuraba uri mweje gutsindwa na Paris Saint-Germain ugaca uvuga ati sinahura uburongozi rimwe na rimwe ivyo budeside iyo bubikura tuba dutanguye gufata umurongo twagize ishusho niki none birukanye umenyereza deja nimba mumaze match zine mudatsinda ugaca uvuga ko birukanye umenyereza egare yuko deja tu viens d'attaquer umenyereza mufise muri aka kanya muzobana gute so umwarimu no munsi bishobora kwangira ngako mwana na Real Rosenior waji Madrid ejo Madrid ikaba séduit par ibikorwa byo witwa Real Rosenior akaza aca gukura muri projet yiwe kandi bivuze ngo umumenyereza yaramuburindero kabiri aburindero bene kubaka iyo projet bazi ibyo barondera gusumba we ibyazi ibi nakukurira bizomukwega ko nakukurira yabivuze niho yagiye kuvuga ati urumva hari ukuntu kugira abakinyi vyonyene bidakwiye n'ivyo ni fondation ariko aba bajene ugura nk'uko umenga nta mwanya ubaho kubategura ugaca badandaza n'iki ekipe mu perturbation ati bigaragaza ko utazi ivyo urimo nawe kumbura naho basa n'abayibise barashobora kubabona ati reka tube turakubise nawe dukora amatohoza ko vyo uri kuravuga ugaca wongera ko rero wewe ukavuga ko ukunda kuba Madrid
arico gisagara ubona ariko kandi ekipe ya Madrid bisa nkaho uri kurisabira ko yogira gute ko yokugura tuzi combien de fois yagushize muri radar kuva zitaranatangura mbere ko baja mu gikombe c'isi. Ibi vyose ukagenda ugira gute ubirenza ko uri Enzo deuxième vice capitaine. Anafise contrat imugeza muri 2030. Bivuze ngo sumukinyi Chelsea na Real Madrid yobije kumurondera. Sumukinyi Chelsea ishobora gutanga mu buryo bworoheje. ari kuri clause liberatoire miliyoni 90 akakanya tuvugana. Natari bya bintu umuntu yike. Bivuze ngo unye ni muri Real Madrid ateke ijana. Ngwizana ibwira Chelsea. Umukinyi afise contrat 2030. Sero transfer market ko gaciro k'imiliyoni 90 ko ivuga n'ikinyamakuru bivana na performance. Rero none nchangaruka uri vice capitaine atari bimwe twitwa kwikanga ubustar. Wowe amajambo yavuga gute uri Enzo Fernanedez Kayiseda tayo yavuze. Isaha ya Bubet wundi mukanya gato tugaruka. Bubet irabamenyesha isaha ni isaha 2 z'ijoro. Menya urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri wezi3 akaburungu Bubet akaburungu BI. Bubet utsinze uraronka. Utsinze uraronka nibaza ko turaza ko dufite akanya mu mpera z'iganiro ko kubiganira ko neza mu bijanye na betting time kuko championnat zagarutse. Abantu mu mugumane natwe kugeza saa 4 z'ijoro. Uti rero yabaye virus umugabo witwa Enzo Fernanedez. Enzo Fernanedez yaburiye abandi ndero, yaburiye indero umumenyereza, yaburiye indero equipe yagomba kureyagisa mu buryo kuko hari inzageraho muri vestiaire. Tumarindwi yose kuva kuwa mbere kugeza no musi kwa gatanu twumva ngo muri vestiaire ya Chelsea bose barababajwe n'amajambo Enzo yavuze. Ugacugaruka ku majambo y'umulegende azwize ya Obi Mikel. Ati Chelsea ni kiriya equipe umuntu acamwe kugira ngo yitaza zaronke transfer nziza mu myaka iri imbere. Sikirana mu yandi majambo. Ati umutima wawe utari ngaha n'ubukwiye kwaba kandi bisi muri Chelsea gusa. Equipe ya gatatu ifise Premier League nyinshi. Equipe yari yose utacumva ubinezererewe. Reka kurinda ku expose mugabo. Reka Seziere soka. Nabonye wo bita Javier Pastore niwe ari aja wiwe. Yanabigarutse ko Javier Pastore nyine mukinyi. Pastore umusore wa Paris Saint-Germain. Ubu niwe aje wa Enzo Fernanedez. Pastore c'est sumu argent. Kumenga Pastore mukinyi bitonda we byageze gute umukinyi wiwe. Oya ko mu agent ni sawa ariko entourage n'ubuaja biratandukanye. Umukinyi ashaka kwitwara nabi ko entourage yiwe. Nabonye aganira na The Athletic yavuze ati Enzo n'a pas compris la situation. Quand l'entraîneur lui en fait part, il a l'accepté. Car c'est un professionnel exemplaire qui s'investit toujours à fond où qu'il soit et qui respecte les décisions. Avuga ati Enzo nigeze atahura cyangwa se gushikira mu yantaratora situation arimo. Ati igihe umumenyereza yamubwira yamuha ubutumwa yabwemeye kuko no munyamwuga w'akarorero yama yitanga imisi yose kandi yubaha icyo no kwita décision. Mais nous ne comprenons pas cette sanction. Mugabo ntidutahura ivyo bihano car il ne cite aucun club. Ati nta mugwi n'umwe yigeze avugamo ni no dit vouloir quitter Chelsea. Ati nta nubwo yigeze avuga ko ashaka kugira iki kuva muri equipe ya Chelsea. Luendora kure yiyo ibintu byose ari ngombwa umuntu abivuga mu buryo buri direct. Il ne mentionne que Madrid. Ati nta kindi avuze atari Madrid, la ville igisagara. Parce qu'on lui a demandé dans quelle ville européenne il aimerait vivre un jour. Il a répondu Madrid à cause de la langue. Ati bamubajije ikindi gisagara cyo ku mugane wa Buraya mvago yokunda cyangwa se yokwifuza kubamo. Avuga yishura Madrid kubera kubw'impamvu y'ururimi parce que est similaire à celle de Buenos Aires. Ati kuko ururimi rwaho rusa nubwo mu gisagara gikuru cyariya muri Argentine Buenos Aires. Et parce que c'est logique. Urumva? Muri magreje kuraba izi declaration z'umugabo bita Javier Pastore yashatse mvago yashatse kugira gusa nkwerekana ko atamakosa akoze mugareka je mvuga ikintu ibintu byita guswa mu mabisi. Bien sûr ni client yiwe
mugabe ndabwiye je reka dufate nk'iyo bino ariko Enzo abivuga nimwumva ko ishobora kuba virisi muri ekipe ko namwe na Uri rero ka- nawe ashobora kuba yabigarutse ko umuntu nubwo nawe atabivuze neza kuko rero je ndibaza ikaba ko kuri ekipe ndibaza ko ari kazi ibiri zishobora kuba ziri differa kuko imbere yuko avuga bino bintu yari yabanje gusa nk'uja contre y'umumenyereza kwanza hari uno munsi Yeah. Liam Rosenior 2 asa nk'utusha ku vyo abagenzi be batanga mu kibuga turuwa yisanga yavuze Madrid kandi tuzi kandi we nyine azi ko ari muri ari muri radari z'umugwi nkande nka Real Madrid. Yeah. Muri make muri message iri kutanga message point yose irakonta iyo ndibaza ko Enzo Fernanedez atisanga mu zino situation zo kuva kuri Enzo Maresca ko yirukanwe equipe isa nk'imaze gutora umurongo n'ishusho yisange no vango yavuze ko bagenzi we hari uburyo muri kino gihe basubiye inyuma batari ko baratanga ibyo batanga ba equipe akacongera ko ivyo bindi yo yisanga izo situation atazibayemo ndibaza ino message ntivango ntiyari kugira iki ntiyagira point nk'iyifise reka twemeranye ikintu kimwe ni kimwe twatangura tuvuga ngo ukuri kose si uko kuvugira aho ugeze kuko ko jena namwemeye n'umugabo bro inde banadifara aba ni babagabo usanga bavuga ivyo batetse muhiri wabo naco bivuge mugabo hari Oya. ibintu biba bikenewe kuvuga Mike mu muntu mbabarira Donatille umuntu twaho abafana nitiko turabona ko bariko barayica wowe umufana nyene mugabo mbabarira nabivugaho bavuze umuntu agomba kugira ubuntu ni ikintu kitakwemerera kuvuga ni ikintu kitakwemerera kuvuga ivyo ushaka uvuze do Manchester faso ubu Enzo Fernanedez hari situation zigoye ababo nka Bruno Fernanedez Bruno rigera umva mu itangazamakuru yagiye kuvuga ngo Manchester United ngo hari bombora bimeze kuno ahubwo yabwiye ati nta n'ikindi gisagara cyo kuba atari Manchester uno munsi interview yakoze nyuma yuko baje gutsindwa na Paris Saint-Germain ibitsinda 8 kuri 2 mu matches 2 yakoze n'ikinyamakuru cyitwa ESPN cyo muri Argentine arabwiye ati jewe sinzi niba nzoguma kwa Chelsea inose zigiye kuza tinumva nifuza gusohoka nkigira Madrid vyagaragaye nkaho nyene yerekanye ngo Chelsea yakirajagaraye twari tubaho neza kuri Maresca bazanye Rosenior mugabo Rosenior jewe no muzi ugiye kuraba umumenyereza afise inkino 19 kwa Paris Saint-Germain kwa Chelsea plutôt yatsinze icuma kanganya kabiri agatsindwa ndwi si biharuro vyiza kandi si biharuro bibi nibaza ko no muzi ugiye kuraba urwego rw'abakinyi nabo nyene biwe yasanze bamwe barasubiye inyuma umugabo yitwa Liam Rosenior ariko aravugana n'abanyamakuru bamubaza kubijanye n'umugabo witwa Enzo Fernanedez yavuze ati je parle avec Enzo en tant que membre du club wumva ngo numwe mu bagabo bashoboye kuinsista kugira ngo club ifatire ibihano umugabo yitwa Fernanedez. Il ne sera pas disponible demain ni pour le match contre Manchester City. Ni risque ikomeye. Rukugwanira Big Four. Ni risque ikomeye kuko bibuke ngo ni imwe mu mapiyo Chelsea de Blues ifise nziza igenderako. Ni equipe uno munsi iri muri course ya Big Four. Mugabo bararavye baravuga ngo ari amajambo wagiye gusohora twebwe turi institution nta muntu angana na institution. Wewe wovamwe abandi bakazoza ariko wowe institution ivuyeho nta handi woronka uja atama institution kibaho. Aravuga ngo c'est regrettable de devoir le dire ainsi. Ati turavyicuza ko umugabo yitwa Enzo Fernanedez iyo kubahuka kuja kuvuga ibintu nk'ibi tukaba tugiye kumubura. Personnellement, je n'ai rien à redire à son comportement. Nk'umuntu naco mfise nja kuvuga no kongera ko muvyo kuvuga kuvyo umugabo yitwa Fernanedez. Mais une limite a été franchie. Nous devons prendre des sanctions. Atuko ibintu bimeze. Fernanedez agomba gufatirwa ibihano. Imbibe zararenzwe yararenze imbibe. En tant que personne et joueur, j'ai le plus grand respect pour Enzo Fernanedez. Nk'umukinyi kandi nk'umuntu ndubaha icari Fernanedez. Il est frustré car il souhaitait que Chelsea réussisse cette année. Wumve yamusabiye ibihano. Mugabo agarutse mu itangazamakuru avuze ngo nk'umuntu kandi nk'umukinyi ndafise icubahiro kinini nya Fernanedez ndamuha arababaye kubera ko yifuza kubona umugwi wa Chelsea de Blues
mu bihe vyiza nous pouvons encore y parvenir. C'est une décision prise dans comme yako uno munsi ibaze wewe wagiye mu itangazamakuru wavuze bitaroranye hama bagezeho bagufatira ibihano mugabo wa undi yagufatira ibihano aragarutse avuze ngo ndamutahura nk'umuntu yatwawe n'agashavu agomba kutubona hehe mugabo ibihano nibivaho erega nivyo nina kubwira ngo ukuri kose misi yose ishavu ni suko kuvugira aho ugeze ishavu nta justification Landry we nozovuga ngo azare ngo namukubise ngo kubera ishavu ndatahura je ko bamubise kubera ishavu ariko mugabo amategeko akora iki ibamubaje ku kintu kijanye n'umugabo witwa Kukurera hariho ekipe imwe yigeze kuba mu bihe bibi ndonka amakuru yayo ndayavuga hari muri Primus League umwe mu ndongozi yaramamaga yarambwira kujya nyene usanga umuntu agukanga ndamwereka amakuru yanyishije ico kintu kimwe ati burya hari aho ugera ukuri kose no kuvuga ukuri kose suko kuvuga aho ugeze bivanye n'icuri n'umwanya ngo muvuge ndetse aho kivugiye ndetse n'uwo muntu canese n'ivyo uri kuravuga niyo destination iyo message ku kijanye n'umugabo witwa Kukurera bavuye bari muri Espagne muri Treve National bamaje ukijanye nakazo kiravuga ati jewe mfise icubahiro mpa club yandeze yitwa FC Barcelona ati hamwe barinze bipfuza kuza kundondera no kugurura imiryango tukaganira Maresca yamaje kuvya umugabo witwa Kukurera yavuze ati c'est pas le même cas n'umugabo witwa Enzo Fernanedez ati nico gituma Kukurera nta sanction yofatigwa we yavuze ibintu uko abibona mu majambo atari viora atanu warengeye mugabo n'umuzenzo Fernanedez we umaze kwataka ngo tugera hahandi ibintu vyo bigiye gutora umurongo Chelsea bakabara bidabadanganije wewe urinde ko witwa kapitene cyangwa uri mu barongozi mu bakapitene niwasanze club yari wanashimira isi kosa kuko kuvunira akago ekipe ko gihe cyose biryoshe baca babisambura niki mugabo bivuge ryari dufata nk'iyi interview ya ikosa n'iryo nyene rega akago yakabavuniye mu mwanya uhe yakavunye gute nk'iyi interview ya Enzo iza nk'umwaka urangiye dufata karuriro abona ko Swat afise opportunité yuko kano kagoye kaza guhindura ibijanye n'integuro ya saison nshasha ya Chelsea canke azi yuko yisokeye mugabo yifuza kuzobona Chelsea ibibi yabaye bihari kandi ariko bafite hagati muri saison ibi minsi yose uribuka umugabo witwa Cristiano Ronaldo yagaruka Manchester asohoka ko atangura kuvuga ati ivyo nahasize niki n'ibindi bigiye bitandukanye ibi amasare ya gym niki nta kigeze gihinduka urabona uburyo vyarangiye mugabo no munsi none twumva ko hariho projet yo kubaka ama infrastructure meza muri Manchester United mugabo yarasohotse muri uriya mwanya ko batari ko bararonga resultat rero nuno munsi mutariko muraronga resultat tu viens de degrade abarongozi tu viens de degrade umenyereza tu viens de degrade bagenzawe kandi urugamba rero mwitwa ko musigaje buriya rurakomeye gusumba gwaheze ko ivyo mwatakaje mwarabitakaje mugabo ibiri imbere yanyu nukurondera iyo big four ibiri imbere yanyu nukurondera iyo FA kiri à votre disposition none ibuci ubivuga ubona ko mugifise ni miburi opportunité zibiri zo gusezisa wibaza ko utanze message imeze gute kuri bagenza toute la vérité n'est pas bonne à dire kuko ubunyano bivuze none barahindura umenyereza ubunyano bivuze bagenza bacu bareka gukina ubunyano bivuze abarongozi bareke kudandaza abo batodandaje none baradandaza ubunyano hari mirikati hari gihe wowe nashaka ukora ikintu ugasanga uriteranije iyi ni management Enzo Fernanedez umwanya mubi ugerageje kwiyumvira harimo na management y'equipe ya Chelsea Fernanedez nta kosa donc ivyo yavuze vyose n'ukuri mugabo uko kuri yaguseruye ryari umwanya yagutanze mu mwanya umeze ngiki ni wari wo mwanya wo kubivuga kandi baza ko wa Chelsea no kumwekata abarongozi bacu n'abaga nk'umuki umufana wa Real Madrid yarafashe Perez na Vini arabatuka arabatokombeza mugabo no munsi Vini ni waririmba ikiri naco umufana rero n'ikindi nuko bariko bakora ibitabereye kiriya gihe hari ibibazo mwe murabamwo ubunyane dufate umugabo aswize ya Virgil van Dijk avuga kuri Liverpool yaceje amafaranga uko ivyumva ku isoko gigura nigurisha mugabo nk'ubu turashobora kumva ibombe rituritse inyuma ya saison erega kandi tumenye ati twabaye muri saison igoye byagenze ukunuko aza dufate yo twisanga Enzo Fernanedez ajikiwe na Vestiaire mvuga abakinyi iri sanction zari kuba ikintu kimwe cyonyene gishobora kumva ukiba gishobora gutuma mu Chelsea nuko abakinyi batari inyuma yiwe nuko meme na Vestiaire tari inyuma yiwe ariko shacha mu Chazadi Champions League nako ya Big Four muri Premier League uri kurakina FA Cup akoro iri mfuka usanga abakinyi niba batari bien mentalma biragoye Chambu Chazare
ngivyo nimba uno munsi kuri Liverpool Enzo yarakoresheje miliyoni zisaga 600 bari ku isoko ry'igura n'igurishwa ukarekura Luis Diaz Marulanda ukarekura Diaz Bakwansa ukarekura bakwansa na ba Elliot uno munsi ekipe ikaba imeze uku tureke Virgil basi kubera ari kapitene ari mature akuze dufate Szoboszlai Szoboszlai ntaba yaravuze bibaza ko Fernanedez aruha nk'umuruhuru ha Szoboszlai muri Liverpool mugabo kubera kuzi ngo ivyo ndi buvuga nimba badafise ubu biravuniki gutwagwa n'ishavu nibibi nabagaye barasta saa 2:15 Enzo Fernanedez yahawe ibihano vya match zigera kuri 2 arasaba urukino bafise muri weekend rwa Portugal ndetse n'urukino rwa ekipe yitwa Manchester City nkuko vyemejwe na boss w'abarasta umumenyereza Rosenior nyuma yuko atangaje ano amajambo mbere ko turi buze mu vyi Barcelona